Ndaguhaye mwaramutse neza cange mwiriwe neza bivanye n'aho udukurikira uherereye kuri uwu munsi w'Imana w'igenekerezo rya gatandatu z'ukwezi k'umunani w'umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu. Ntunyemerere nguhe kaze. Ndaguhaye mwaramutse neza wowe udukurikira uri mu gihugu c'u Burundi, nanakwipfuriza kugira umunsi w'Imana mwiza. Ndaguhaye mwaramutse neza kandi wowe udukurikira uri hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi, mu bihugu bibanye nk'igihugu ca Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo, igihugu ca Tanzania, igihugu c'Ubuganda, igihugu ca Kenya n'igihugu ca Tanzania. Mwese ndabakengurukiye cane. Utegerezwa rero gusa gufyonda sabone canke subscribe nawe utarafyondako, hama ubandanye urashikirwa n'amakuru yose, ibiganiro kumwe n'inkuru bibandanya gushikirizwa binyuriye ngaha kuri ino mboneshakure ya Isange TV mukunda muri benshi. Tuzobatohoreza amakuru, ibiganiro kumwe n'inkuru biba biriko biravurwa irya nino mu gihugu c'u Burundi mu bisata bitandukanye, hoba mu gisata c'inkino, mu gisata c'indero, mu gisata c'umutekano, mu gisata ca politike, mu gisata c'amagara y'abantu, mu gisata c'uburimyi n'ubworozi, mu gisata c'agateka ka zina muntu, ndetse no mu bindi bisata bitandukanye ngaha mu gihugu c'u Burundi. Aya makuru harabashimikiye ku ngingo nkuru zikurikira. Abategetsi bategerezwa gutahura ko igihugu kiri mu ngorane zidasanzwe z'ubutunzi. Uburundi buri mu ngorane zidasanzwe mu bijanye n'ubutunzi kubw'umuhinga Faustin Ndikumana arongoye ishirahamwe Parisemu. Kubw'uwarongoye ishirahamwe Parisemu nyene, ivyo bibazo vyaturutse ahanini ku ntwaro mbi, ibiturire vyazingamitse Uburundi, hakaba no kudahana kurenze urugero. Nawe kandi ndaza kukubwira ko mu ntara ya Cibitoke hariko haravurwa iduga rikabije ry'ibitoro n'ibindi bidandazwa vya nkenerwa. Haribonekeza muri iyi minsi muri iyo ntara y'uburaruko bushira uburengero bw'Uburundi iduga ridasanzwe ry'ibiciro vy'ibitoro, isukari n'isima. Ivyo vyatumye haba iduga ry'ibifungurwa. Mu ntwaro bagabisha ko hazoba ibihano ku baduza ibiciro. Nayo kandi mu yariko aravurwa hanze y'imbibe z'igihugu c'u Burundi, ndaza kukugeza ko iyi nkuru iriko iravurwa ko abagwanyi ba Mayi Mayi batari munsi ya batatu bahagaritswe n'igisirikare. Aho ni muri Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo i Masisi. Igisirikare ca Kongo gikorera hagati i Masisi muri teritwari ya Fizi mu ntara ya Sud Kivu mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo, carafashe abagwanyi batatu ba Mayi Mayi biroze bishambuke. Ni ivyatangajwe n'umukuru wa rejima y'ibihumbi 3,305 icumbitse aho muri ako karere. Nayo kandi kubw'abanyagihugu, abo bagwanyi n'isoko ry'umutekano muke. Nayo bandanije hano makuru ku buryo buramvuye, nuko ngo abategetsi b'u Burundi bategerezwa gutahura ko igihugu kiri mu ngorane zidasanzwe z'ubutunzi. Ivyo nibishikirizwa n'umuhinga Faustin Ndikumana. Uburundi buri mu ngorane zidasanzwe mu bijanye n'ubutunzi kubw'umuhinga mu bijanye n'ubutunzi Faustin Ndikumana. Kubw'uwarongoye Parisemu, ivyo bibazo vyaturutse ahanini ku ntwaro mbi, ibiturire vyazingamitse Uburundi, hakaba no kudahana kurenze urugero. Mu mwihwezo yakoze kuri uwu wa gatatu w'uwa kabiri Myandagaro 2023, Faustin Ndikumana avuga ko ibintu birenze ugutahura. Kubwiwe Uburundi buri mu ngorane z'ubutunzi zidasanzwe. Akaba ahamagarira abategetsi b'u Burundi gukubita agatima mpembero. Izo ngorane mu butunzi ni ivyamwa vy'ikiringo kinini c'intwaro mbi n'ibiturire vyatumye igihugu kija mu kudahana. Uko akaba ariko abibona. Nayo kandi mu bijanye n'umusaruro, nuko Uburundi ari igihugu kidashora ikintu na kimwe hanze yaco, kitaronka amafaranga mu vy'iterambere, n'abanyamitahe ntibashiramwo imitahe ku rugero ruhagije. Igihugu gifise ubushobozi buke bwo gusaba ideni hanze y'igihugu. Umusaruro nawo waragabanutse mu bisata bitandukanye, harimwo umwimbu ujanye n'uburimyi. Uko akaba ariko Faustin Ndikumana abandanya avyerekana. Nayo kandi ku bijanye n'ububeshi no kunyegeza ibidandazwa, uwarongoye ishirahamwe Parisemu harababazwa n'uko hari ububeshi bwamaze kwiganza bishizweho n'abategetsi b'u Burundi. Ati harabaye ikinyoma cavuzwe ko umwimbu w'umusesekara, ko ubutunzi bukwiye mu bijanye n'amafaranga. Haranabaye kandi kunyegeza amafaranga y'agaciro, haba no gukoresha nabi make ahari. Haranabaye kugerageza gutesha agaciro ifaranga ry'u Burundi mu kugwiza amadeni leta ifise biciye muri banki nkuru, biciye mu gufata amadeni mu bisata vy'amabanki n'ubutunzi, ivyatumye ibintu biyangara.
ukutariha ibirarane bigaherekezwa no kudatunganya neza ibijanye n'amafaranga ya leta kuko biba mu gipfungu atawumenya ibiriko biraba. Uko akaba ariko bibandanywa na Faustin Ndikumana. Imvo zituma ibiciro biduga. Kubw'uwo muhinga mu by'ubutunzi, iduga ry'ibiciro ry'ubu ryatumwe n'umwimbu muke, iduga ry'ibiciro bivuye mu kwiyongera kw'amatagisi, amafaranga ata agaciro kubera amadeni ya banki nkuru yiyongera buri mwaka bidasubizwa, iduga ry'ibiciro biturutse ku mafaranga y'agaciro, amafaranga y'u Burundi kandi yatakaje agaciro ugereranije n'amadolari ataboneka bikwiye. Ukuzimba, ubushobozi buke mu nzego bituma hadafatwa ingingo nyazo kandi zirashe. Ivyo byose bituma ibintu biduga. Uko akaba ariko Faustin Ndikumana abibona. Nayo ku bijanye n'umuti wo gutorera izo ngorane, nuko kubw'uwarongoye ishirahamwe ryigenga, ingingo nyazo ngo zikenewe gufatwa. Kugira ngo bihinduke, hategerezwa gufatwa ingingo nyazo kuko ubu amafaranga ategekanijwe gukoreshwa na leta muri uwu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu ushira umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kane nta cizere atanga kuko dufise igihengeri c'imiliyaridi amajana indwi mu gihe hari igihengeri kirimwo imfashanyo. Bisigura ko nubwo hoduzwa amatagisi n'amakori hamwe n'imfashanyo zihabwa leta, tugumana ico gihengeri c'imiliyaridi amajana indwi. Hari imiliyaridi ibihumbi bibiri zikoreshwa mu bijanye no gusubiza amadeni, arasumba amakori yinjizwa. Ni ingorane ikomeye mu by'ubutunzi. Uko akaba ariko Faustin Ndikumana yongerako. Kubwiwe hakenewe urundi rutonde mu vy'intwaro, hagakenerwa kandi n'abantu bashoboye kubishira mu ngiro. Inkingi. Avuga ko inkingi nyamukuru hari ubushobozi bwo gutegura imigambi, kuyikurikirana no kuyisuzuma no gushiraho ibiharuro vyizewe. Hariho icuka c'ubudandaji mu ntumbero yo kuduza igisata cigenga. Intwaro ibereye mu vy'ubutunzi itegerezwa gushimangirwa, politike ijanye n'ihanahana ry'amafaranga mu kuyavunja itegerezwa gutosorwa. Igisata c'ubutunzi cotezwa imbere, kongereza ubumenyi mu bijanye no kurondera imfashanyo. Harakenewe kandi uburyo bwo kugwanya ibiturire. Uko akaba ariko yadondaguye. Bitabaye ivyo, ni ukuri mu Burundi bizogorana guhindura ibintu mu gihe ingingo zidafashwe kuko iri duga ry'ibiciro n'ingaruka za politike mbi zakoze ku bisata vyose. Uko akaba ariko Faustin Ndikumana arangiza. Kuva muri Mukakaro guheze, ibiciro vy'ivyankenerwa vyaraduze mu Burundi, bisiga abanyagihugu mu mwiheburo. Nayo kandi mu ntara ya Cibitoke hariko haravugwa cane iduga rikabije ry'ibitoro n'ibindi bidandazwa vyankenerwa. Haribonekeza muri iyi minsi muri iyo ntara y'uburaruko bushira uburengero bw'Uburundi iduga ridasanzwe ry'ibiciro vy'ibitoro, isukari n'isima. Ivyo vyatumye haba iduga ry'ibifungurwa. Mu ntwaro bagabisha ko hazoba ibihano ku baduza ibiciro. Leta iheruka kuduza gushika ku bice bitari munsi ya 25% igiciro c'isukari, ic'ibitoro n'ic'isima ikorerwa mu gihugu. Nubwo biruko haracibonekeza ubukene bw'ivyo bidandazwa mu makomine 6 y'iyo ntara. Kubw'iyo ngingo yo kuduza ibiciro vy'ivyo bidandazwa, hari hibazwa ko ubukene bwavyo bugiye guhagarara. Ako akaba ariko kababaro k'umudereva w'imodokari zunguruza abantu n'ibintu ku mugwa mukuru wa komine Rugombo. Kubw'ivyo avuga, igiciro co kwiyunguruza carigwije kabiri kiva ku bihumbi 6 kija ku bihumbi 13 mu mafaranga y'amarundi ku rugendo rwo kuva Rugombo uja Bujumbura, mu mugwa mukuru w'ubutunzi. Kubera ubukene bw'ibitoro, abenshi mu bafise ingendeshwa barazihagaritse mu mihana yabo iwabo canke ku mirongo imbere y'amasitasiyo mu kurindira ko boronswa ibitoro, kenshi ata n'icizere. Ikindi gisongera isibe ni iduga ry'igiciro c'isukari caje guhuhura ivyahuhutse. Kubw'amasoko menshi muri iyo ntara, ikiro c'isukari ubu kigurwa ibihumbi 7 mu mafaranga y'amarundi, mu gihe ku biciro bishasha biheruka gushingwa ikiro kigurwa ibihumbi 3,300 vy'amarundi. Igiciro c'ibiharage n'umuceri ku kiro cavuye ku bihumbi 2,500 kija hafi ku bihumbi 4 mu mafaranga y'amarundi kuri ivyo bidandazwa bibiri. Co kimwe n'ifu y'imyumbati n'iy'ibigori, igiciro cavuye ku 1,500 kija ku bihumbi 2 kuri ivyo bidandazwa. Igiciro c'umufuko w'isima
y'ibiro 50 gihejeje kuva ku bihumbi 28 n'amajana 5 kija ku bihumbi 38 y'amafaranga y'amarundi, nubwo kugira uyironke utegerezwa gutanga ibihumbi 42 ku mufuko umwe. Abanyagihugu twabajije bata ishavu kuri leta ihejeje kuduza ibiciro vy'ivyankenerwa itabajije abaguzi kandi ataco ikora kugira ngo hituze abazimba n'ababinyegeza. Biyamiriza ko hampande y'iryo duzwa ry'ibiciro ko ikena ry'ivyo bidandazwa vyankenerwa ricibonekeza, ariko kandi ko leta itaravye urugero rw'ubuguzi ubu ruri hasi cane. Basaba abajejwe intwaro ahubwo kugabanya ibiciro vy'ivyankenerwa kugira ngo bashobore guhangana n'ubuzima bwazimvye. Buramatari wa Cibitoke akaba ahamagarira abadandaza kubahiriza ibiciro vyashinzwe na leta, akaba agabisha ko hazohana ababirengako. Ngaha akaba ariho nsoreje ano makuru nari naguteguriye, hariko aravurwa irya nino mu gihugu c'Uburundi kuri uwu munsi w'Imana.